bavuze gutwenga ni ukwasama, umaze kwasama ukacujugumiza umubiri wose aho heje gutwenga. Mwene data n'umuntu w'igitsina gabo nkuko mubibona ndafise ubwanwa. Mwene data akaba asanzwe akora umwuga wo gutwenza. Sino gutwenza gusa, ndanahanura abarundi barisanzura kwera. Umuntu ashaka gusaba lift yashishwe mengo imodoka ni gwiwe. Urumva nkako n'akavideo mbamejeje mu gusaba lift uratwenga, bibaye ngombwa ugakoma amashi ukagira akadansi imbere y'umuduga. Nta kuntu umuntu ashaka gukoma lift wagiza akadansi. Umva nk'iyo ni video babiheze. Nshuti namwe bakunzi mudengesheje gukurikirana ibiganiro cyo kuri Isanamu Media, Isanamu TV. Turabaye ikaze mu kiganiro exclusive interview aho dufise umutumire Suwundi, numwe mu bantu batwenza. Reka tumuhe ikaze yidondore. Murakoze cyane. Ku mazina banzi ko benshi ni mwene data. Amazina nayo nahawe n'abavyeyi ni Ngendanimana Divin. Mwene data. Yego. Kwata muzi ninde? Kubatazi mwene data n'umuntu w'igitsina gabo nkuko mubibona ndafise ubwanwa. Mwene data akaba asanzwe akora umwuga wo gutwenza. Sino gutwenza gusa, ndanahanura ugwaruka, yigisha ugwaruka migambi y'iterambere. Yego n'ibintu mwe nivyo. Muri make nivyo. Ndi umukomedie. Ibintu bya comedy wabitanguye ryari? Bo ibintu bya comedy nabitanguye kera cyane. Ofete hariho kubikora nk'umwuga no kubikora nyine mu buzima busanzwe. Je kuva nkiri muto hose nabikora mu za Sunday school. Bijya bikino twakina mu bana. Wasanga ari je ndi Yesu, nk'abayuda, nk'abande byose narabishobora nta role nimwe ntakina. Mu nyuma rero natangiye kuza ndandika ubukuru nyene kuri Facebook itaraba viro cyane abantu bayimenyere. Twakoresha ama konti nyene kuri konti by'amapage navyo twari tuzi. Turabandanya buke haracahaza ibintu bita ama memes. Niyo natangiye kuza ndandika ama memes rero niyita Lil Beats. Abantu benshi ngira mwaragiye murayabona Lil Beats za 2019, 2020 yuko. Mu nyuma niho natangura kuza yenda akora ama video nayo mvuga ati ubuntu bw'ubukuru kwandika gusa ntibihagije, reka nabukore ama video. Kumburengira bwoshika kure cyane gusumba ku munyandiko. Urabyo gitangura ubona abarundi bashimishwa n'ibintu ukora? Yego ndabibona cyane kuko yaba batabishima byo nkora, kuko bavuga ati uvumwa na benshi ugatota. Ngivasa ngo ti crash avec les uvumwa na benshi ugatota cuvyumva. On to crash. On to crash avec beaucoup de amate ugatota salive. Rero yaba batabishimye bari kumvuma nkatiba nkatota nkanabiheba nkacika intege. Mugabo ndagenda ndaraba ama feedback, ama commentaire cyangwa ama message, nkabona yuko abantu babishima cyangwa bo duhura bakandamutsa bakantera intege. Nukuri abarundi barabishima pe. Ego turabona batanga wita amazina menshi. Uyu munsi ugeze kuri mwene data. Kubera iki wise mwene data? Mbo bwa mbere umva nitwa Lil Beats. Ibyo nakoresha mu ma memes. Mugabo hajya bavuga ati umutwe umwe ntiwigira inama. Rero hari umuntu yampanuye ati burya ryo zina rya Lil Beats. Harantu rigora agashobora kuba yo gushaka gukurikirana canke gukurikirana ibintu vyawe. Mugizena rikamuyobera ari nka recherche agira bikanga. Cyane nk'abantu b'abapoire birabagora. Canke abantu bo kuri igere bisanga bibagoye. Tirondera akazina ko korohereza gatuma n'umuntu ari hariya imuziye hano biti inkojima ashaka kumenya ati umuntu ni naka izina ikamorohera cyangwa ateka none akazina yo koroshe cyane. Sinzi ngene byanjemo numva uko nyene yaje ngo mwene data cyangwa ati ni mwene data nyene. Mugi imbere ya mwene data ntayandi wiyise? Oya byari Lil Beats ryonyene ryo nahereyeko. Mazuru nyene ryaje ntiryari izina ko mutere. Nukuvuga Mazuru nkitangura hari ukuntu ama commentaire ya cyo gina koresha Facebook. Ama commentaire kuri Facebook rero kenshi azara arayo guponda kugusubiza hasi abantu bakoreka yuko atacushoboye. Niyo ma commentaire menshi cyane kuri Facebook uzobona. Rero iryo zina iryo Mazuru nyene ryaje nabantu bageneka ama commentaire bavuga ngo ufise ingozuru ngo nk'ipoivro ngo umengo ni mastique. Nanje kubera rero sanze n'umuntu
ndashobora kumetiza abantu bivanye n'ibyo biyumvira cyavuga ati ko barinze bavuga iryo zina Mazuru reka ahubwo ndarikoreshe muri code promo ya 1xbet cyane kuzanira koresha code promo Mazuru muri 1xbet nuko ricari gigamo cyavuga ati Mazuru babantu baro barinyita nko kuri ntuka ahubwo cyane mbanda bafashe kugira barikoreshe muri code promo muri 1xbet cyabigenda uko ubu rero barse kuri mwene data yego ubona abantu bajakiriye gute bo mwene data unakumvise urumva ko akantu kameze neza nk'abantu babakizwa ucumva ko ari umuntu w'umwene data wo muri Yesu umwene data wo mu Kabenze umwene data wo mu Gacupa usanga arikora ahantu hose ubwo no warabaye umuntu w'umukizwa canke uracabirimo ko izina mwene data ryakoreshwa cyane mu mashengero y'igiporoti oya mukizwa tugiye mu kintu citswe ubukizwa naho urumva yava biba birebire kuko umva umuntu akizwa yaragwaye je nanje singwaye ndakomeye mu mashengero y'igikirizo yego rikora amashengero y'igikirizo umva mwene data bavuze mwene data amashengero y'igikirizo nuwo muri kumwe mu kwemera niko barikoresha ubu rero nk'abantu nk'abakizwa canke babakirizo barabifatiye ubona gute bo hari ukuntu kenshi nk'abantu banyumva mwene data babakirizo ari mu madini hari igihe cyabibaza ko ari umuntu bya byose bari nk'umuntu w'umupasiteri umuntu w'umubishop umuntu w'umukimu akaza abona fashe ndende ishushe timwa mwene data kumbura kubita gacupa timwa nta mwene data mwa gacupa uvo usanga mengo bibaza ko mwene data ari ibintu byerekanye ibintu by'amadini oya mwene data n'umuntu musangiye so n'umuntu musangiye umuryango umva n'ibintu mwene ivyo nakazina nyene ko bantu nawo uba mwene data wanje uba mwene data wundi ko turabona kuri Facebook ama feedback ni menshi nibihe bikino ubona abantu bakunda mbega ugira ukore video wisonga iki ahanini bo gukora video je biranyoya cyane kubera ndi umuntu akunda kuraba ibintu ndashaka gusohoka nkanze nkihagara kwibarabara nkaraba nkihweza nkabona ati habaye iki niki mu kibano ikintu no kivuka cogena neza fate nk'akarorero nageze kuvuga ku bintu vy'imbwa ndabona ko abantu babishimye cyane rero kwa twigeze gutunga imbwa muhira byaciye binyurera yumva nake nkoresha kujya kuntu twatunze imbwa ndagerageza gukompara n'abandi bantu kuntu batunga imbwa ndakora ka video gerekanye ibintu vy'imbwa ndabona ko bicushe gose urumva ntibingora ndaraba nk'ibintu nk'ama commentaire ku Facebook nkaraba ibyo abantu bakora commenta nkaca ngena ndakompara nkavuga ati iki kintu ndakivuze ko cogira cyangwa ukora kuri societe cyane hano umengo uri kuri ahantu ngo uzosanga yego nuko nyine umva ni societe nyine nisonga societe haje mu bisanzwe uri kuri Facebook canke ya ma social media uravye ma commentaire ushaka kubona ivyo abantu biyumvira canke ivyo abantu bagwanya canke ivyo abantu bakunda ugerageza rero ku balance ushaka kumunzana ukavuga ati ibintu ndabivuze ko rero nkishira kuri ubwo ruhande rw'abakunda ivyo bintu bamwe bavyanka bazoza bagira commentaire bamwe bikunda bazoza bashigikira muri commentaire usanga rero habaye ari nka bato bariko barahangana nyene usanga birashushe nyene umva rero ikibano cy'u Burundi kirakwinspira cyane kubyukina yego cyane gose cyane kuko nk'ubu dufate nk'ubu ahantu turakorera n'ahantu harakayira nigeze kubona ko abantu bakunda gusabamo nka lift fate nk'ujya mwanya aha kwandadaye ari umuntu ashaka gusaba lift ndashaka guca nkora ka video nkavuga ati abarundi barisanzura kwere umuntu ashaka gusaba lift yashishwe mengo imodoka ni gwiwe urumva nkako naka video mbamejeje mu gusaba lift uratwenga bibaye ngombwa ugakoma amashi ukagira ka dance imbere y'umuduga nta kuntu ko umuntu ashaka gukoma lift wagiza ka dance umva nkiyo ni video babiheze mbe kuva utanga ibintu byo gutwenza urabona ko abantu hari umusaruro urabironkamo kucerekeye amarundi amafaranga ibyo bintu rero bo biravana no bifata nko mu mice ibiri hari umuce w'ibintu twokwita nka business mugakorana n'abantu ari business uvuga ati nkeneye ko dukorana ibi nibi yaba contrat canke akantu nyene kanditse ibintu mwe nivyo hakaba n'umuce w'abantu bavuga ati ndashimishwa n'ibintu ukora no gufasha no gushigikira ari nka agafana gakibintu mwe nivyo amayinite amamega ni ibintu bikunda kuboneka cyane no vuga n'ibintu byo gushigikira abantu bavuga ati nukuri courage makarimi kashikawe mushire ku bungahe umwa gafana cyangwa kantu nako hakaba n'abandi bantu bakoraza buke baba ama publicité bakorashima ibikorwa nkora by'ama publicité akavuga ati dukorana ama publicité muga naho bataragwira imbuga biko biraza ni buke ahari ni comedy y'u Burundi igisa cya comedy mu Burundi ubona cifashe gute
Komedi mu Burundi yubu sico kimwe niyo mu misi heze. Mu misi heze komedi yari imeze nk'akarima k'abantu batatu. Bari barakifatiye nyene bantu ari nka babiri batatu ku buryo bagize nk'urunani atashobora kubimenera yumva abantu babizi mu mizi neza komedi ngene yatanguye mu Burundi iminyuro aho ugenda bacabwira ushike kuri ibi mugabo baragondoje barabona yuko igiti kirakura kikabisi kindi ugatereka n'urugwaruka ruko ruraruka nabonye tubaha ama opportunité batanga kugira kutwegera ejo bundi bazodusubirira ubu biriko biraza ushaka kubona abajene bakomedye nk'ubu baragira udushow kabona ko biriko biragenda neza babakuru bakaza bakabashigikira babakuru babo nabo abakuru bacu bagize amasho bakadutumira kabona ko ibintu biragenda neza no kuvuga ubiri mu nzira nziza cyane mwene da turaboneka cyane kinyura kuri Facebook no kuri Instagram n'ahandi na TikTok mbe comedy stand up uzotangura ryari abantu bakubone neza uri kuratwenza abantu bo ni muri iyo nzira nako nabivugamo nyene ofete mu myaka yahera ntibaduha umwanya cyane nico gituma mutabona abakomedie benshi muri stand up uva kari kantu kakarima k'abantu bamwe nyene uko ndibazo muca muvyumva mugabo ubu murabona abantu benshi murabona ba Kim Kiwi ba Hoshe benshi muri Buja Night Comedy mwarabona abakomedie benshi cyane urumva ubu biriko biraza muri stand up rero natuko turashikirwa nibuke je namaze performinga nka kangahe kwa mu byaroshe muri Buja Night Comedy hose namaze kugira nibindi biri nyuma nibuke mbe ubona turabona mu mupira wa federation abarindi barafisa amicale des musiciens mu bakomedie ho abuziki ko ishira hamwe rihuza abantu mubona gute bodi baza ni muri yanze nyine nakunda kubwira yuko comedy ikirafata inzira ndibaza bizoza kuko mu myaka yahera kubera bari babantu nyine bangahe wacubona mengo umva nta association abantu babiri batatu baho bisaba ko abantu benshi abamambere baba benshi rero kubera kujya kuntu wamengo na karima k'abantu bangahe nta kuntu nakumwe hari kubaho nka association canke ndesinze ngene no vyita mugabo ubu kubera ko turiko turaba benshi baratugurura inzira turajamo turaboneka mu bintu bitandukanye ndibaza mu misi bizobaho kuko birakenewe nize ntambamye ubona umaze guhura nazo kuvume ubitanguye kubigira nk'umwuga bo intambamye ku bwanjye si kirenga kuko bo comedy si nka kujya ku muziki rona mu muziki nka barakora ama clip bakazimbwa n'ibintu kanaka twe hani ni ikintu kitugora muri comedy ikintu kitugora intambamye nugutamba wirorera kamengo gutamba wirorera ugakora ibintu mugakumva nta support n'ama commentaire gusa amajeme n'ama views ukacumva mengo uracisinege niyo ntambamye hanini ikunda kuhaba ini ntambamye no vuga ikunda kuhaba muga ntikunda gushika cyane nuko kuntu bahakinga ama platform y'umuntu ni nk'ibintu mwe nivyo nzo ntambamye hanini zikunda kuba twabonye ukinira hanini ku muntu by'ikibano tuje mu myidagaduro ubikore nk'umuntu yegera tubwire uko bisanze bimeze mu muziki w'u Burundi ubona ikibazo kiri hehe ikibazo nyabaki cereke nk'iki tubona imyidogo y'abaririmbyi muga turabona barasohora indirimbo hari agahazo horubonamo ko horubona ukina kare abaririmbyi rimwe na rimwe bo ngira no bantagitawe neza no kuvuga uko baririmbyi baba bidoga nko ku muziki wo ego washikana ko kubwo wibona gute nk'umuntu akinira ku kibano cyane ntuze ati no kuvuga ko abaririmbyi ukuntu tubona baguma bidoga nko ko atakintu umuziki ubinjiriza mugabo kabandanya bagira cyarorengeze kuvuga yuko hari abaririmbyi kazi baye b'umuziki okay bo urabona bavuga ngo baca umugani mu kirundi wa kansura heba mugaka banundi bakavuga ngo bakagumye bagumako rero hajya umuntu niwe yimenya ni wabukeneye ni wababona ati je ko byogenda kose shaka gushika hana bashaki bavuge gute banca amaguru banca amaboko je nashise hajya ahantu ngikunda naho yoba muba mubona abantu bose babona yuko ivyo bintu atari ivyo ariko arakora atari ivyo mugabo we yamaze kwishamo yuko tegeza gushika hajya ahantu
umva biragoye kugira uvuge ati umuntu yoheba umuziki canke niki mwa ko bwanje harabarimvye akeneye guheba umuziki. Okay. Yego. Nkande. Bo sino linda kudondagura amazina twese turabibona harabarimvye. Hari n'ababihevye noneho basigaye bagendera nyine kwizina bavuga ati umuntu ari kwizina gusa. None nka Roriro aracaririmba. Roriro ntakiririmba. Araza gusora umuziki. Oya gusa nivyo ndakunda kuvuga nugusora bwa yibitsa abantu ko akiriho. Akiriho urumva eti burya Roriro aracariho ibintu mwe nivyo nahandi ho guheba umuziki. Akansura heba. Mu bakobwa ho nivu ryabo, bakobwa nivu ryabo. Bakobwa nivu ryabo sino musanze mu bakobwa je nta nabarimvye imbonayo. Nakobwa barimvye imbona. Nta mukobwa numwe muri mvye jewe nzi. Mona jasa umuririmbyi. Vanya arafuma narigeze kumuvuga ko barampakije. Candagenda ndakurikirana ibintu vyiwe arashoboye Vanya aragerageza. Fata muga nkaba Monia. Ufite ikintu baze kubona muziki w'u Burundi. Tutarinda kuja kure. Cyane mu muri kote y'abakobwa. Sinzi ko ari abantu babosha, sinzi ko ari abantu babahenda. Sinzi ko ari aba producer, aba manager afite amahera. Ashobora kubona umukobwa mwiza akumva umengo yishobora kuririmba. Rero kugira bamu exploiter bakamuhenda yuko azi kuririmba. Kugira bo baze barironkera ivyo bishakiye. Muga hanini ugiye kuraba abakobwa bose baririmba nta muziki bazi vraiment. Nestanish. Oya Stanish ni wakera, Stanish ni wakera. Mokenzi. Oya jya wapi. Hariyo nkubu dufate ko kubaza indimbo zitanu za munaniza zitanu. Ntazoshobora kuvuga. Wenyine arimvye ari umuntu ntaziriho. Kandi muririmvye noneho rega none uhaye umuntu umupira w'amaguru iballon ukabona akubise jongle zitatu washuva ngo umukinyi ngashiyaba umukinyi nico cisha rero barimvye babakobwa mu Burundi ararimba indirimbo imwe agenda muri studio agasora indirimbo imwe ngo baye umuririmbyi ico ni abantu uhaye umuririmbyi harama etabu banza guca ko gatumunira ureye ubu ni umuririmbyi. Okay mwere that umuntu wese bafise intego yifuza gushikako kuri comedy y'u Burundi yifuza ko yoshika n'izendo dufise kuri comedy y'u Burundi. Kuri comedy y'u Burundi muri rusangi bo ahanini nibaza yuko ibintu bikura biraduga cyane turavyiza King Sama comedy urabona ko ari event manini cyane twengana mutima urabona ko ari event manini cyane kubwanje nuko nabandi twego turaruka nato tuzogira ama event mayi wacu ku buryo bigwira gose abantu bakavuga ati mu Burundi comedy irahari yego muri make nivyo. Nifuza ko umukomedizo abakomedi tamaza bafise inzara segerereza. Oya ivyo umva ku ruhande rw'iwanje dufate nk'ubu n'abaririmbyi naho muziki uhemba bose ntibahemba kumwe. Aho rero umwe niwe yimenya kubavuga ngo batereye amagara hejuru asamaguye nayo bari amahera ya gusa udasamye urumva uguma nyene ugize. Ego turabona abakomedi batunganya ama ibiteramo bikomeye babivuze nka King Sama comedy agatumiramwe abaririmbyi kera wasanga arabaririmbyi batumira abakomedi tuvuge ko comedy yo bisumba umuziki ko comedy yo bisumba umuziki muri kino gihe kubera ko muri comedy batumyemo abaririmbyi ko comedy yo bisumba umuziki ahubwo barinza turabona ubunye hari abarimye udashaka gutunganya igiteramo gikomeye igiteramo gikomeye ubu ni cy'abakomedi batumira abaririmbyi no kuvuga abaririmbyi bagitumira abakomedi nko byahora abaririmbyi ntibagitumira abakomedi nko byahora bara batunganya ibiteramo bagatumira abakomedi je kunda cyumva kuri kubwanje bo urabona abaririmbyi ishambe kwanza Burundi si abaririmbyi b'abarundi twama tubabona ngaha Burundi sigwa ngo ni bari hano kure cyane nukuvuga harageregera abaririmbyi baruje kunda vyibaza duteba tukabamenyera urumva duteba tukabamenyera ku buryo n'igiteramo hageze igiteramo bavuga ati asatu bitwirirwa na hajya satu bitwama tumubona ha ntuze twama tumubona ha ntibabihumbira cyane muga dufate nkibi by'abantu zenya bya comedy kubera ko twe turasora ama video menshi cyane ku munsi mu kiringo gitoye umuririmbyi nashobora gusora indirimbo imwe nko mezi 4 5 yandi magate bakayi
ntaba yacyumva yuko yogira inyota yo kuja kuyumviriza kuri ntuzenya mu giteramo kanaka mugatwe ko baduma dukora ubuntu bwahanaha hagira ko haba igiteramo ari ibintu byinshi yifuza kukubonamo muri wewe nibaza ko ari iyo mvo ku bwanje yoba bituma ubu munsi turabona bamwe muri mwebwe mutumirwa nk'aba influencer bari itandukanye ry'umu influencer mu comedy je ndakunda kuvuga ko ofete mu Burundi ibyo turavyitiranya urumva ibintu turavyitiranya mu influencer ninde mu comedy ninde ni nkuko ingenda hashikira gatoya urantunga ni nkuko uzamva umuntu ngo mu promoter umuntu afashe micro gatoya ngo mu journaliste nukuvuga mu Burundi no ufata imashini gusa ugasanga umuntu afise imashini ijya yo kumwa tondeze ucumwita mu coiffeur rero uri ico c'aba influencer mbo umu influencer ashobora kuba muri rimvyi arashobora kuva mu baririmbyi arashobora kuva mu bakomedie ashobora kuva mu baki ahantu hose hashobora kuva mu influencer muga bidasigura yuko umu influencer wese ari umukomedie kukumva influence nukuvuga bavuze umu influencer muri maki mu influencer n'umuntu akora ikintu uwundi muntu akiravye akumva yogikora nawe nico bisigura influence ni ku influence uwundi muntu je nk'ubu nyamba ngendesha ukuguru kumwe muga mfise amaguru abiri nkabikora ku buryo abandi bantu bose bafise amaguru abiri bifuza kugendesha ukuguru kumwe niyo mfite influence rero nce ndabishiramo kandi kantu ko gutwenza mbama yo influencer mugabo mu comedy ahani rero nuko rero muri kino gihe umuntu wese bibaza yuko aba content creator ubu araba influencer umuntu wese ashobora kuja kuri Facebook kuri kamera bashaze mu influencer nico niko ndavyita ubu niko ndabibona je mugabo ari tandukano rinini gose twavuga ko bihenda abajya batunganya agashimwe ka best influencer oya bijya byose ivyo bijya sinavyo bijya sivyo na gato nta influencer ajya barimo nta influencer barimo uzubona abantu umuntu bakuri TikTok bakora ama challenge ngo na influencer influencer irimo mu kuzunza ibisusu niya guhena nta influencer rega influencer ni ikintu ukora mu kibano kikagira influence nyene abantu bakabona ko ari ikintu cyahindutse kubera naka nimba abantu bahora barimisha ukoko kubamfu ukaja kuri Facebook yigisha abantu tubujya rero kurima ntibarimo uko burya murimye mukoresheje ukoko kukuryo niho bizani umwimbo kunuku kuburyo ni mu kibano avuga ati naka niba yatumye abantu barimisha ukoko kukuryo uwo ni umu influencer mugabo kuja kuvuga ati umuntu ngo kuri Facebook ngo TikTok ngo aronka ngo views ngo 500,000 ngo kubera ngo akuri shati gusa ngo mu oya sumu influencer cyangwa wanditse akantu kuri Facebook akabona oya hizo si influence tegeza kuba harimo ikintu no kwita n'umuntu ahindura inyifato y'ikibano bivanye n'ivyo akora canka avuga hakagira ikintu gihindutse mu kibano kubera we uwo niwo bita mu influencer turavye urantunga nabonye urashobora kuba waraciye ku ntebe y'ishuri hariho aba influencer hakabaho aba activiste hakabaho aba createur de content hariho n'aba aventurier wewe ubibona gute ibi inye bita aba influencer benshi rero kukuntu ubivuze n'aba aventurier ni kuvuga bagira ama aventurier gusa nyine kuza ku ma social media nta kindi ejo usanga ariko agira ama challenge ya SAPB hirya jo gasanga ari mu mamimzi hirya jo gasanga ari mu byo gucapa hirya jo gasanga ari muri wumva ntawo mfatwa ni nk'umuyaga gende nagati kari mu mazi gende no gende umva si sumu influencer we hakaba abo createur de contenu nabo createur de contenu n'umuntu akora akantu kari kose akira akantu kari kose agashira ku ma platform yiwe muga kiwe kamwitirira niwo bita mu createur de contenu kamwitirira wenyene kavuga ati naka ndamuzi kuri aka kantu ngiye kuri Facebook nkeneye ibintu byo kurya nkeneye kumura umuntu atamira ubugari bunini nza kurondera naka nkeneye kubona umuntu agira iki ashona impuzu ashona ibirato kubwiwiwe kukuntu we wasanzwe bishona atawundi umuntu ashobora kubishona ndondera naka uwo mu createur de contenu utireo baro kwihenda kuri bajya abantu biyitirira ibi nibi mbere bikagera ku rugero rw'uburyo bashobora gutunganya ihiganwa ryabyo kwihenda birabaho mugabo aho babuze iki barakunze kuvuga yuko abantu bakwiye kugira ama formation bige ama formation yarakenewe cyane si muri byo gusa ama formation nabonye akenewe mu Burundi ni menshi cyane kuko hari nk'abantu
aba bantu biyita aba journaliste bo ku maradiyo bo sukwihenda nkuko biri nk'ubu dufate nk'ubu bovuga ati uburobe bakatanga kwigisha abana yuko babwita ikigori babana bakaguma bafata ati iki ni ikigori babonye uburobe hajya mu gitazo gati mi kigori kisha kiri ikigori urumva rero muga ntigituma kibi ikigori nka kujya tugihe Kenya cyangwa tucoze kibi ikigori nk'uburobe nyene mu kuburya bakabujya kuburobe rero barinze bavuga yuko babisa ba influencer hama abo bantu bataba basanzwe bazi yuko ari aba influencer bo ntibakeneye kumenya ko ari n'aba influencer abo ntibibaraba bakabemeza ko ari aba influencer usanga babaye ba influencer nyene mugabo giye kubiraba uko byateza kugenda suko kujya no mu muziki bavuga ati aba n'abanyamuziki ibikorwa byabo by'umuziki nibi bakabona ati statistique z'umuririmbyi kanaka nizi yagiye mu higanwa nk'umuririmbyi ibi by'aba influencer biba je kubganje naye amatora ahora aba mu mahiganwa sinigera mbona ikintu bafatira kugira bavuga ati umuntu n'umu influencer yabaye wa mbere yarushije ikinaka muri iyo influence ya nini ntavyo ndigera mbona muga kubera biriho nyine uko nyine urumva muga nibaza yuko uko bigenda buke biragira uko amedisho agenda raba bivanye n'imyidogo yaba canke bariya canke gukeburana bazogenda babihindura kuko nk'abajya ba influencer baba biyizi ko ari mu influencer kuko muri bajya bose baja mu mahiganwa si bose batazi ko ari aba influencer harabazi ati ibi bintu je ndimwo burya vyategeza kugenda uko rero arinze abona umuntu amuciye ko mu kibanza yategeza kujamo mu nyuma bati bakidoka avuga ati burya ibintu ntivyakoguko mu yandi mahiganwa muze mubigira uko ubwo benshi nabijamo kubera bumva umenga akazina ni keza abandi bakabijamo kubera gusatira ijya note ahubwo abantu benshi icambere nako kazina uvuga ngo ni influencer munaka mu influencer bashabaza ati n'umuntu akurikiranwa cyane rega barundi muri societe y'abarundi turakunda akantu ngo gasona neza ni nk'abavyeyi bubu muri abana bakora avuka ubu abavyeyi bose ngamwisa akazina atakino kimwe gasigura mugo mva ngo je kukarandyohera ngo umwana ngo yitwa ngo Kiana ngo Ayana Eyola Ayela uva izina nta kimwe risigura mugo umuvyeyi bamaze uje ngo numvise ngo kandyohera gusa n'aba influencer nuko bumva gusa ngo influencer gusa ngo nciye ngo hano bamage ngo ujya ngo ndamuzi kuri Facebook yanamuzi kuri TikTok unje ni influencer muga sivyo yamuga nyamba nabisiga uko nabisiguye mwabitahuye mwe mucamo babona namwe murababona haravuye ko entertainment ikeneye abantu batanga ivyigwa ama formation wewe ubibona gute bo formation zirakenewe mu Burundi mu bajene b'abarundi kandi cyane je murambona nk'abantu bita ngo nabasisanguzi b'inkino muramumva ku maradiyo ugasanga umuntu bamutoye muri informatique de gestion mutoye muri comptabilité kubera ko gusa azi guharira ibintu by'umupira acambwira ngo numusesanguzi w'inkino akacaronka n'akazi ku radio atana journalisme yigeze yiga football nta nakimwe abizi ko wazi gusa guharira ngo Messi ngo afise ngo Ballon d'Or ngo izi ngo Cristiano ngo afise ngo izi ngo ndibika ngo se wantuzenya ngo kunuku aho nyina akabarangusa akazi nk'abo bara abantu bakwiye ama formation bakabigisha journalisme kwanza akamenya cari cyo journalisme football akayiga kuko mu bihugu byo hanze ibihugu biteye imbere bakora ibintu biri professionnel kugira umuntu aje ku radio deja kire tureke n'ibyo by'abasesanguzi imipira uteza ko warize journalisme d'abord muri journalisme iraka cajamwe ama domaine rero ni football ni burimye n'ubworozi ni santé ni biki kabare y'amadomene uko ko ntihotora umuganga kubera ko azi kuvura azi ingwara zinizi ucumuha mikro ngo mu journalisme ngo mu journaliste w'ikiganiro c'amagara y'abantu oya ategeza kwanza kuyiga journalisme akamenya ati amakuru agenda uku ibiganiro bigenda uku bikoresho byo bakoresha muri journalisme nibi umva si muri domaine gusa ya influence canke entertainment yose iragwaye si mu mupira oya ni hose kabisa muri comedy ubwo ntabita aba comedy atari bo ni ndenda kubwira ati ni hose ushima wore ko umuntu atari mu comedy wala Facebook irashira hari utuntu tutu reaction aha kuri nzenye ushiza ku video hari utuntu tutu reaction uza kubona ko umuntu atari mu comedy yashize ko video ikagira like menshi gusuma kaka emoji ho gutwenga mu bisanzwe umuntu w'umukomedie yashize ko video kuri Facebook
cyangwa handi hantu yateza kugira burya buntu bwinshi gusumba like bavuga ati umuntu yatwengeje abantu iyo ni comedy ko abantu baratwenga mu makomantere ukabona ibintu by'impanuro gusa ibintu by'ama umva iyo si comedy iyo ni nka influence urumva iyo ni influence uwo ni umu influencer cyane mu avantiri cyangwa mu avantiri umva byose baba barimo nuko ara kantu wigeze gukina ndashaka nimba bikunda ukadusubiriremo ku Burundi ari umutima wa Afrika ibindi ibihugu byo umutwe wa Afrika ni izuru rya Afrika niri nashaka kajya kantu gadusubiriremo uzogukota urumva waga imbere yo kubandanya gaho wagahejeje yo kurangiza wagahejeje urumva tangura twese twatumva bavuga yuko Burundi ari umutima wa Afrika twakuze ariko tuvyiga mu ndirimbo zihagize Burundi batumva yuko ari umutima wa Afrika abantu mukunda ama brochette hari ibintu biti vyangombwa mu vyangombwa rero hariho umva ngo umutima igitigu igitabazi urubonde inyama nyene nyinshi amafyigo rero tugerageje kwibaza none ko bavuga ko Burundi ari umutima wa Afrika abantu bamenyira akaboga mukunda kurya ikintu bita CPGL ni rya nyama icanga canze harimo umutima byose umusoso tuja twibaza ibindi bihugu navyo nk'amahaya ya Afrika yo cabande igitabazi ca Afrika cyo cakibikihe amafyigo ya Afrika yoba yahe nka Kongo cuyita iki estomac ya Afrika wakunga shaka kuciba na estomac ya Afrika kurabona Kongo iri na hagati kandi Kongo urumva ni igihugu gihuramo abantu kunga shaka kuciba nka estomac ya Afrika bo turabe nkande nk'u Rwanda u Rwanda ruri hejuru y'umutima ruri impande y'umutima Burundi turi umutima wa Afrika ikintu cegereye umutima ni iki namahaha ni haha ryo mu bubamfu u Rwanda umva ni haha rya Afrika nka Kenya uravye Kenya refo gatoye umutima haba shikiriwe igitigu Kenya ni igitigu ca Afrika nka Tanzania uciba indugo ya Afrika Mugani baza ko ivyo bintu batabifasha bisunze ivyo by'inyama ngira ngo sinzi ngene bavyise umutima wa Afrika nyene umutwe wa Afrika nawo cuba izuru rya Afrika izuru rya Afrika yo cuba nkari ya haruguru hejuru za Algeria za ndeza Tunisia Afrika ngira nta mushatsi ifise bagabo ingohe oya vyose amaso Afrika kubera hari ukuntu urabona ko gerageje nandi makontinent urabona ko Afrika mengo yarageseye hari ibintu byinshi ngira Afrika itagifise nk'amenyo yo yarahongotse nta menyo yo bigifise ururimi uruhago ururimi rero ushaka kuba abanyarwanda bari n'umuntu baravuga u Rwanda n'ururimi rwa Afrika umuntu mu cyubande umunwa turabe biragoye bani byinshi usanga muga byose birimo haje nyene birimo gisogi wogenda aragiranye ibihugu n'ibindi ibyo bimba byose wobitoramo mwene data nibihe bintu babonye abarundi bakunda gutwenga bariko barakina nibihe bintu babonye abarundi bakunda uri kurakina sije iryohera abarundi cyane bo turabe baje sije iryohera abarundi sije yambe nabonye iryohera abarundi niyo ko udoma ko abarundi ngene bameze niyo sije yambe nabonye iryohera abarundi kuko umva bariyumva ati bwa bundi uko tumeze hari ukuntu uwo mengo biranatwengeje ukuntu kuko barundi mu bantu bambere je nabonye sinzi ko ari genda bibona gusa abantu turi mu bantu bambere bagoye usanga noneho gutwenga kuguma watwenze uri uba mu barundi usanga guma watwenze nk'akarorero nk'umuntu w'umurundi afise nk'ibotike ukagenda ari nk'umugenzi wo mugati ndabona ko ari botike yagwiriye ko ibintu biragenda neza ikintu cyambere umurundi azokubwira nta kutwara yuko biriko biragwira ahubwo acha atera kwereka yuko biriko birahomba ureka reka shango babimaze banyiba ngo amadeni ho ngo nubugesera ngo nk'uri hano wewe ngo amadeni ngo afite ngo hango busha nuga ako kanumva ko gatwengeje gusa deje kubera nakantu k'abarundi twe twisangije k'abarundi usanga umuntu akarapomi itomate mu murima turazi pomi basha tibuca ugirana ureka reka shango zumye ngo nakazuba ngo kazi kubise none kazi kubise uko inkwi uri gupompa iki umva barundi rero kuntu tumeze bari victimize nico gituma rero urinze ukora ikintu sije yerekeye bo nyene kuba domako usanga ari ibintu biryoshe gose mwene data tubashimire cyane nukuri murakoze
twizere yuko mu myaka nk'itanu imbere afite icyizere cy'uko comedy izaba ihindura ubuzima abantu benshi. Bamwe se nakisubiyemwo naho bana nk'ubu nyene kuri no mwanya bavuga ati turakeneye imisore amajana ngahe dutwara mu kino gihugu gukora akazi ka gusa byose tuzobamenya kubera ko nk'ubu arabusanga adafite passport nk'uwo ntiyogenda naho bari indege ya gusa bumva ko adafite passport ntiyogenda rero nibyo bya comedy umwese arimenya no mu ishuri twese twiga bimwe mugaha kaba bambere n'abanyuma kandi twese twize bimwe rero no muri comedy yigwi gutera imbere ashaka gutera imbere no mu bigu teye imwe imbere si bose baca batera imbere umwe wese ni arira abavuga ati jewe nuko muga muri rusangi gutera imbere ko kwirikira natera imbere pe twizere ko twasubira kubakenera muzo twitaba bo tuzobitaba mugabo rero ntimwanyakiye ntakerera bo eyo munkeneye nzogaruka nta kibazo ariko rero ntimwanyakiye nta gasongo kuko mu mico n'imigenzo y'Ikirundi baramukanya bavuga ati mugira amahoro n'amahonda kandi muri iyo mico n'imigenzo y'Ikirundi nyene abarundi bakera baho hambere nta barundi bayaga batari ko barasoma kuko inzoga irasokoroza mwaseza kuyagamo ko murasoma arakanu umfitiye ku mutima ukakambwira atabwoba nanje aho ndagufitiye nkakakubwira ndeka n'abantu bafitaniye ikibazo canke abantu bari bakumburanye baravuga ibintu bivuye ku mutima akayoga rero mu mico n'imigenzo y'Ikirundi ntikategeza kubura ahantu hariho hose ndabibutsa yuko rero muri ivyo by'imico n'imigenzo y'Ikirundi jewe hamwe ne data na Tom influencer bari mu mugambi witwa tuduga gukora iki tuduga mu gihugu cyose imico ntiri ngahe Bujumbura gusa bavuze imico n'imigenzo y'Ikirundi tuyisanga mu ntara zose z'u Burundi kuko intara zose zigize u Burundi haba ari ibintu bigiye bitandukanye n'ibindi bivanye n'intara iyi canke iyi rero muri iyo tuduga nyine tuduga kuraba abarundi bo mu ntara za ruguru canke abarundi muri rusange twese ivyo vy'imico n'imigenzo y'Ikirundi tukabiteraniriza hamwe timbega mu ntara yini imico yabo imeze gute mu ntara yini imico imeze gute nk'abarundi mu kwitegurira festival izoba itariki 31 z'ukwindwi n'itariki 1 festival yitwa isoko ry'umuco izoba hajya kuri imbere ya stade Intwari ego kandi muri iyo misi ibiri hariho bayita expose ihanisho mu gifaransa bayita exposition cyangwa ni expose ibyo nimba nibirimi by'abaruzi nyine by'abazungu ntumbaza nihanishwa muri iryo hanishwa rero umva umuntu ababosi mufise ama company mukora amaji mukora isongo murenga isongo gasongo kawe rero wakenze ntuzureka kukaza ntajya ugahayanishe amastende aracahari abakeneye amastende mucamu rondera kuri ntuzenya murondera iyi ndachoshira ko nka adresse muse mucamu rondera kuri zino adresse mugafatisha stand ego turabatumiye mwese rero muzoze muri iyo festival mumenye imico n'imigenzo y'Ikirundi nk'ubumva mico mwarayibagiye nk'abarikiza kuba hariyo umukuza ngaho we ntuzenye w'ugwagwa mugarana ko tawe yego murakoze mu gusezera rero nko mu gusezera ndabibutse yuko hajya naho gutwenga byafise ishigwa gutwenga n'ishigwa gikomeye cyane mwisanze gutwenga kwanza indangura kintu yo gutwenga bavuze gutwenga ni ukwasama umaze kwasama kacujugumiza umubiri wose aho heje gutwenga hacha kuja muri nyongera rero twa tuntu twahaha hehe hu utuntu mwene utuntu tuturungu hari ubwoko bwinshi bwo gutwenga hariho gitabura munwa coupe bouche kwa kuntu umuntu atwenga akabona n'ivyo munda kamengo ni imvubu hariho gutwenga agaheyi kamwe bavuga ngo hehe imbakiti giheyi hariho kumwenyura hariho intwengo ziri ubwoko bwinshi cyane nukuvuga gutwenga n'ibintu birebire gose murakoze.